kuko my pretty woman unatesa sana kukusosa nga bombo yeye akabombosha. Baby you do me in my mind, baby you do me in my mind, kukusosa nga bombo yeye akabombosha. Nanje ndashaka kabombo, oya maka kabombo, nanje ndajya kabombo yeye akabombosha. Baby kwaje iyo ngo tujane kwaje malo, baby kwaje iyo ngo turyohe kwaje malo, baby kwaje iyo ngo dukine action verite, baby kwaje iyo twirira kabombo mi amor. Bon, en fait, je nakuze nkunda umuziki. Shaka kugupresiza ngo byanjemwo byari ibintu byaje petit à petit. Kuva nkiri muto namwe nkunda umuziki tu mugabo ntihari bwagere umwanya uko nshobora kubukora ntekaniwe atangorane nimwe nshobora kugira. This is Flash TV. We shine to progress. Salut à tout le monde. Je pense que vous allez bien. Jewe ndameze neza ndakomeye. Uko biba bimeze kose quand même tuba tubishima. So nizera ko namwe mumeze neza. Cyane cyane abakunzi bacu. Twizeye ko mumeze neza. Ariko bahaye kuvuga ati none wumbaza ko bimeze neza nkande. Bishobora kuba bitameze neza ariko ejo ugasanga wabyutse quand même hari cyahindutse ego. Hama ikindi naco bisaba kwizera. Nuko hama ndabaramutsa cyane ni jewe Evrina kuri micro. Kuri kamera haba hari umuhungu wacu wanyu abikora neza duhama image aba asa neza abari bien. So ndi muri Fresh TV nkuko mubimenyereye mba ndi kumwe n'abantu bafise impano ego. Nakira cyane umwe nawe ariko araza neza mushobora kuba mutamuzi sinzi biravana. So ndamwandikire cyane ni no musore mubona yambaye filme ni koti ngira ni muri Idasanzwe sinzi abaramutse. Merci beaucoup kunyakira. So ni kwa Dabuiz umuririmbyi w'umurundi kubanzi baranzi n'abandi baza ko muzotinda mukanya. Hariho ababa bakuzi n'aba batarakumenya. Bon, nshobora kuvuga ko bose bakuzi. Ego. Hari abataba bakuzi. Ko deja dukora umuziki kugira wumvirize abarundi gusa. Ego. Tuba dukeneye ko n'abandi bo mu bindi bihugu bashobora kumviriza umuziki wacu. So rero hariho usanga hariho quantité y'abarundi bakuzi n'igihe usanga bamwe batakuzi. Uvuze ikintu kikomeye ro ufite target yuko wataka hose. Wataka hose kaho umuririmbyi international. Okay. Peut-être ko tuza kuhashika nariko ndakwakira cyane ndanakubwira kuberewe abafilme akuntu bambaye n'ikoti kwambara ikoti muri novuga ko turiko turasozera nka sama Kristo sa izisa cyangwa no mu diaspora. Bon sinzi ko abonye no musi ntihiriwe asa neza. Quand même no musi ikirere ncyari gisa neza ariko nyene hari abantu bavuga ati none ko tuzi ko Bujumbura hashushe iyo koti vipi. Iyo haje imbeho nawe usanga ari ati canke we kutari uryambaye ukabona nanje nayo nari yambaye kandi no musi kutayambaye. Oya je kabe si ibintu by'amakoti si uyanje ariko ushobora gusanga ari na style washatse kutica. Bon uretse no kuvuga ko hari akanye iyo umustar turambara n'amarori tukayambara mwijoro n'amarori yambara mwijoro. Nizi saha bivuze ko wayambaye nka style jaberewe ngira baraza guhera hepfo amufotore gushika hose n'umusore akiri muto guys akiri muto ndakavuze unamuravye ruko maso yiwe urana ko ari umuntu n'umuyabaga araje akora cyane n'ibikorwa byinshi. Ego je nakumenye ku ndirimbo ya mbere yitwa Akabombo. Akabombo mu nyuma yaho urasohora kwaje. Ndashaka gato cyane atari kanini wanze ubashirire mu kajija twakakire n'umuririmbyi babone ko ushoboye ibyo tuza kuvuga byose ko ubimerita.
kuko my pretty woman uratesa sana kukusosa nka bombo yeye akabombosha. Baby you do me in my mind, baby you do me in my mind, kukusosa nka bombo yeye akabombosha. Nanje ndashaka kabombo, oya maka kabombo, nanje ndajya kabombo yeye akabombosha. urahejeje. Wandiriye akabombo gishaka kwaje nayo, kwaje niyo induhura. Induhura jewe. Rero kugira n'abandi baryoherwe bagire n'inyota yo kuja kuyiraba kuri YouTube yawe. Baby kwaje iyo ngo tujane kwaje malo, baby kwaje iyo ngo turyohe kwaje malo, baby kwaje iyo ngo dukine action verite, baby kwaje iyo twirira kabombo mi amor. Je uranyije indirimbo ya nava ndakwicira indirimbo mbashaka kugira ngo wewe simpave ndakononera ibintu kuko jewe sindumuririmbyi. Ni Dabwiza Jean ndabona ko ukiri uri kuraza n'iryari wumvise ko se impano byaje ryari kugira wisange wasoye indirimbo byatanguye ryari? En fait je nakuze nkunda umuziki. Shaka kugupresiza ngo byanjemwo ryari ibintu byaje petit à petit. Kuva nkiri muto namwe nkunda umuziki tu mugabo ntihari bwagere umwanya uko nshobora kubukora ntekaniwe atangorane nimwe nshobora kugira. Bivuze ko peut-être ko woba byakuje mukiri muto mvuze ati byanjemwo nkiri muto umva sinshobora kumenya ngo natanguye umuziki kubera ubu ndashobora kuba natanguye carrière yanje mu mwaka uheze me gusa atariho natanguye kuririmba nari nsanzwe nkunda kuririmba. Kubera rero ubu ukiri muto biba bigikeneye kwanza ko wiga ivyavye abarundi twe tuzi ntibakujana mu mashuri y'umuziki ngo genda wige. Kubera rero bakubwira ati genda wige niko kazi twaguhaye, ibi nawe uzobikora wejeje amashuri canke umaze kugera aho wigejeje ukavuga ati urashobora kubijeka byose. Hari ukuntu nigeze hariho competition wigeze gutahana yabere Ingozi yaba Victor yari Victory Media. Victory Media yenda yibutse. Wigeze gutahana wabaye wa mbere? Sinzi ahantu nabisomye ko ari we wigeze kuyitahana canke peut-être ko byaba byahereye muri biriya bintu. Navyo nyene birimo uretse n'aya ma competition nyene wabonye n'ahantu niga jewe narakunda kuja mu ma competition ikiniki. Byahereye kiriya gihe aho watahanye navuga ikibanza ca mbere, aho mwahurira n'abantu benshi baririmba bafite impano no kugusumbya. Bivuze ko Dabwiza uno munsi yabitanguye kera. Okay, banumva umengo ufite tubaza twishi wewe ukabona umengo ni duto ariko je mba nkeneye kutumenya hamwe n'abadukwirikira kuko baravuga ati none wowe yadukije yahereye he byagenze gute avuga baba bakeneye byose kubimenya. En tout cas vraiment afite indirimbo nziza aho binavugwa ko yoba yabaye indirimbo ya kabiri iri mu zakunzwe mu kwezi k'umunani havuye ijya ya Big Fizzo Superman. Sinavuga ngo ni mu Burundi bwose yari kuri radio Amateka FM. Ego kuri Amateka FM niho yabaye ya kabiri. Wow, bivuze ko ari indirimbo vraiment nziza muhora muvuga vraiment ugasanga dukoze ikiganiro ugasanga ntibaje no kukira bakavuga ati bajya abahungu baraza ngo barasoye indirimbo ego cyo bagaca bazima. No guys, arafise vraiment tuko turabiraba arikaraza neza tubasaba kumusapotinga murabi ibikorwa byiwe kuko arashoboye. So ni indirimbo zibiri umaze kurishira kuri YouTube channel yawe.
YouTube chawe na hajya yitwa gute? ni Dabuizi. Dabuizi? Ni Dabuizi nyene. Hari indirimbo akabombo hamwe na kwaje. Hagati y'iyo ndirimbo je ndiko ndabiraba ndabona ko en tout cas ubu kwaje iri muri 25000. Views dans 3 semaines. Ico gitigiri uri kurakira abagute. Nico wari witeze. Ugikora indirimbo genre Bon, kuko iyo ukiri mushasha novuga ko ukiri mushasha kuko ku ndirimbo zibiri uri kuraza. Abantu 25000 si bake. Hari n'ayandi makuru mfise ko uhora uja no mu mashow. Si make. Wewe gute? Wari uziteze cyangwa wavuga ati je iyi ndirimbo vraiment ndazi izonzanira bibintu. Bon, iyo uri kurakora ikintu ntuzi ngo bizogenda uko. Cyane cyane muri ibi bintu twe dukora bya music. Bisaba wewe nyine ukiha icyizere ko ikintu wifuza ushobora kuzogera kure. Bon, rero je bivaye naho ngeze kuri YouTube deja. Sora indirimbo ya mbere views fise ubu nazironse mu mwanya munini yakurusha ubu. Ubu ndazironse muri 3 semaines, cyo gihe nazironse ngira ngo ari naco cantangaje. Une mois n'imisi renga ko gatoya. Bon, kuvuga ko audience yanje itera iduga ku munsi ku munsi. Umuntu ankurikiranye no munsi ejo aha n'uwundi usanga n'uwundi karankurikirana kewe. Ugasanga uriko urataka. Hama ikirori ibintu by'ibirori. Bon, uhera hasi uduga. Bon, nta uhera kure ngo uhere ufise ngo indirimbo imwe utangura gukora show. Deja naje ubwanje indirimbo zibiri sinari numva ko woje imbere y'abantu ngo ushaka kuja imbere y'abantu yayimame kubera usanga hari abantu bamwe bagiye bakunda indirimbo zawe kandi iyo umuguru umuntu asanzwe abimenyereye ushobora no kugira n'ibindi bintu bituma abantu baryoherwa bakavibinga hanyuma ukabandanya ubana n'indi muziki mu hagifise imyaka ingahe nimba atari banga nimba atari banga ariko bon imyaka yanje biba bigoye kuyivugira ngaha ahubwo bari kumbwira ati tuzojane unyereke urupapuro rwawe rw'amavuko kuko ushobora no kubivuga nkaguhenda wase kumpenda si ukuvuga ngo nase kuguhenda me iyo uri kuravuga ikintu utagifitiye icyemezo akenshi biragoye bon rero sinshaka gupresizanga imyaka yanjye donc sinanabikura okay ntaso wishura kibazo wumva kikorohereza ni bon en tout cas ni Dabuizi azi ku ndirimbo ya kabombo hamwe na kwaje. En tout cas vraiment urashobora kuvuga ati jewe kwaje yaranzaniye yaratumye mvaha njaha. Kandi hagati y'indirimbo n'iyindi haba hari ikintu novuga wunguka. Hari ico wunguka. Yuso y'indirimbo mu nyuma gaso haraba amelioration. Nka Dabuizi ni hehe yoba yagushikanye no musi ushobora kuvuga ati yayishira no musi ndameze ukuntu kubera ino musi ndacana nkumva baranzi kubera kwaje wewe bimeze gute? Bona uvuga ati ibintu byacu dukora kenshi ntugire ngo utarabikora abantu bashobora kumenya me nakubwiye kuri YouTube wabonye ko 225 ibihumbi 225 ni bikeye. Bon, si byinshi bibaye naho je nifuza kugira me gusa ndashima nkavuga hariho nabo mushobora guhura ugasanga barakuzi ku ibihumbi 225 kandi deja nibaza ko abantu benshi baba baradukurikiranye hamwe abarundi aba basantumva izi ndimi zacu donc nuvuga rero udashobora guca mu barabara nkuko ugende ngo ureke guhura n'umuntu n'umwe omwe akuzi umva usanga biri different nuko wahora kera. Bivuze ko uno munsi hari abantu benshi bariko baramenya uriwe. Mbone byiza cyane aho nimba koko kariyere urimwo ubona ariyo yawe kandi ugashobora kuvuga ati jewe nzoro ni nawe ukavyumvamo ukavuga ati ni ibintu vyawe. Hariho benshi dutumira ngaha tukaza tukaberekana tukanaba ugasanga bariko baravuga mu mfashe ariko ejo pi ukabura umuntu yo wamubonye
akavuga ati none babandi muguma mutuzanira ngaho bari hi bagize hi nka wewe bon ubu wamaze kuvuga deja kuri umustar kandi nawe urumva ni umustar sinzi je shobora kubyivugira ubwo abantu nibo bakunoma we kuko iyo wivugiye ngo uri umustar ngo je ndi umustar usanga deja abantu nibakuzi nkuko byategerezwa uri foka abantu rero bakwivugira bo hariho aba jeune benshi biki gihe nimba atavye muri ko murabona bari kubaza benshi biyita abastar ugasanga bariko barasora n'uturirimbo ugasanga yasohoye indirimbo warayumviriza ukumva nyene ni indirimbo nziza ugasanga gusa ariko abikora kugira ngo yitwe umustar kugira ace hajya bamwita umustar kugira ace hariya bamwita umustar wewe uri kubikora gute aho ndiko mbaza ngo uri kubikora kugira ubegire nk'akazi kawe cyangwa uri kubikora kugira witatije ndabuizi mu bajene muri generation muri quartier nitwe umustar uvuga rero iyo uri kurakora ibi bintu byacu ukaba umaze kudepansa plus de 1 million n'andarenga utabona inyungu bona avuga ko bitazokuryohera rero je navuga ati ahubwo mba ndi mu kazi hari nuko ntera imbere mba nkeneye kubona ati eske ya mahera nkoresha aragaruka iri foke rero ko wiga umutwe ukungenewe byo gutunga bikazogutungira umuryango hakagira n'umuntu azobaha kubera we ubayeho canke kubera akazi kawe kari afime wayaguriye ko ari meza cyane bon ahantu nayaguriye si ngombwa ngo ndahavuge ko ntibandisha amahera ya promotion ibintu byose ni agafaranga bon rero umuririmbyi ubu uri nk'umu influence donc ntushobora gukora ikintu na kimwe ataco kiriko kirakwinjiriza rero ndahavuze ashobora kuba ndiko namwinjiriza kandi nta naho nibuka wibuka umbwira ati Celeste wanje ndashobora kumuvuga urazi ituma ndabikubajije none amafilme meza tutamenyereye hari ubundi yamaze kubikubwira ko ari meza amafilme ni meza cyane merci beaucoup sinzi ugira ni ushobora kuba yabonye mbere hajya nta wundi yabwa bikubwiye arabesha sanga twatokobwa two muri quartier twabikubwiye muguka buri ko ravyirengagiza baza kubyandika muri commentaire abandi bayazi ushuza kubibona ko atari abakobwa gusa n'abahungu bose bayakunze bon sinzi ko yakunda nkuko je nayakunze ndayagura me uraza kubibona muri commentaire baza kuvyandika ati ajya amarori ni meza canke ni mabi kuno mu kwishira ikibazo so tubibutsa ko ari Dabuizi ariko araza neza abyifatamo neza mu muziki hagati y'indirimbo kwaje na kabombo aho dutitre umengo no dutitre turiko turaza twatira surtout les jeunes kubera iki indirimbo kubera iki yo genre titre aho kuntu bihuriye hehe na content no content y'indirimbo sinzi ko wumviriza indirimbo zanje urazumviriza neza kuko hari benshi bashobora kumviriza indirimbo akiyumviriza beat akumviriza no kungena iryoshe gusa nkumviriza amajambo ari mu hari message tuba twashatse gutanga bon indirimbo zanje rero ni sweet bon naririmbye bwa mbere akabombo ucujayo ugenda uraba ati komana yanditse amajambo yanditsemo amuco usubirayo ugende urabe nakwaje ivyo navuze ucubona ico ndiko ni story ndiko nakeye nka histoire gutanga message ku bintu biba basi binyene tuba tubona tubaye muri societe muri iyi miyabaga turimo ko naje cyane umuyabaga sinzi nkawe kubera sinzi ngo uracari inkumi uri kurabirabo ubona arashaka kuvuga ati je bivaye n'ivyo mbona wewe uri inkumi cyangwa urubatse cyangwa uracara umuyabaga uri kwabiraba nigashaka kutantumiye kuri mariage yawe ndabimenye oya kabe urashaka kuvuga ati andika ndakuraba kumenyera umujournaliste sinzi ko hashobora kuba hakora uwundi w'umugabo ngahaye usanga ari umugabo wawe oya kabe dukorana birashika senzi kutwenza nkuko birashika bon sinzi nimba hari icyo ushobora kuvuga ati kameme uri mu rugendo rw'umuziki ahanini nafatiye ku ndirimbo kwaje hari byinshi ugenda urahura nabyo
ese utunka uri umujene ukiri umujene hari byinshi uvuga ati birangora hari icyo nakubajije mbe hajya uriga cyangwa warahejeje jewe ndi umunyeshuri uraciga ko deja naho uba akenshi ntibakunda kubitandukanya naho wiga muri university bawiga naho uba wiga mu mashure avuga ama post fondamental n'izindi cycle uba uciga uraciga muri en general umva ndaciga muri superieur canke bon ntiwashimye kuhavuga sishimye hako ntiwe udashaka gushyira ibintu byawe ahabona ndiko ndabibona yiga post fondamental n'finaliste wow ni ikintu cyiza cyane uriko urakora ibintu bibiri bikorwa bibiri tuzi ko biba bitoroshe donc warumva ikintu muri wewe ariko ukagishima kukigaragaza ubu en plus dosa uciga ni ibintu biba bitoroshe hari ababyeyi bawe barashobora kuba babona wabigiyemo bakavuga ati umwana wacu aradusaranya aho kwiga agiye mu muziki mutibagiye ko hari n'ababyeyi babifata nk'ukubura icyo bakora bavuga ati umwana wanjye agomba aje mu muziki ashahe bakwiga ibiki nibaza ko nawe ibyo bintu byagushikiye bitegerezwa gushikame jewe vanye n'ababyeyi wanje ntibankumiriye ngo ndeke gukora umuziki ahubwo bavuga ati bikore wiga umenye kubijera ariko ari ko hariho benshi badatahura koma mwana wabo aja gukora umuziki gusa je ikintu ntahura ubwanje nzohanura n'abandi tungana canke je nsumba bashaka kuzokora afise tala canke abavyeyi babo nuko utobuza gukora ikintu umwana ko deja ibyo tumenyereye mu bindi bihugu ntuzotungwa n'amashuri biga gusa me kwiga birafasha kuko ntuzoba umuririmbyi utazi kwitegura muri langue kanaka rero utegerezwa birakeneraniye ukiga hanyuma nivyo bindi ukabikora navyo kuko n'umuziki bisaba kwiga nshaka kuwukora utize uzokwandika umuziki gute ngo wandike icyongereza gute uzogenda mu ma interview uvugane n'umundi muntu avuga nk'ikirundi atavuga nk'ikirundi gute ibifoke wiga hanyuma ugakora n'akazi kandi ukabikora ufise objectif hakuntu nyene ishura vraiment neza ikibazo neza biravana n'umuntu okay ni novuga ko ari urugendo rutariko rurakorohera cyane mwino misi ari naho uca usanga ko abenshi abajene siyo turejene mugiye mu byo bintu mwadukana n'izindi ngeso ndayivuga ugasanga muciye muza mu zindi ngeso novuga ngo atari nziza yego ugasanga edayere abakobwa turakunda n'abantu bitwa ngo n'abastar wamaze kwitwa umustar wamenyekanye iki ugaca usanga ndetse n'ubu barakwironderera nimba atari banga uko kuntu gute wewe bimeze gute bivaye n'ukungene mwe mushobora kuba mukunda kubifata yego hari umugenzi uzogira w'umukobwa akunda ibikorwa vyawe ukora ibintu ukora donc rero abikunze ategerezwa kukwegera me umwanya wose akwegereye ntushobora gushushaho kuvuga ngo ngari mu ngeso mbe ko mushobora kuba umubonana umukobwa runaka cyangwa ukunda kubibona burya abantu navuga basa abakobwa bari mu kindi kintu naco navuga twari dukeneye ku isi ko deja abahungu bwacu ntitwari kwishima abakobwa badahari rero abantu baratandukanye niba maze kubona umuririmbyi n'uyu yabikora ntibisigura ko n'uri yabikora hari naho ushobora kubyibaza ukimagine ibindi bintu by'iwawe me atari ibyo ugasanga cyane cyane turi n'amashuko tudahari ntimwuryoherwa deja nawe nawe udahari sinobaho bona kameramani ntiyari kuba iyo ataza kuba hari umukobwa ntiyari kuba so ni ibintu byiza cyane nyene ukuntu uri kuravuga turumva ko ari ibintu uri kurasigura byo hama rero nuko ni dabuizi peut-être hari kimwe cyangwa bibiri abakeneye kubwira abakunzi biwe kanya ni kwa
bon abakunzi banje ikintu nashaka kubabwira nuko bobandanya badusapotinga kurya kuntu natanguye indirimbo ya mbere ntafise ababone bangana kurya ahubwo babandanye biyongera ku bwinshi hanyuma uko biyongera umwe wese abwire na mugenzi we tije nyimba yarangyoheye nawe ashobora kukuryohera ukungena aririmba indirimbo ziwe zikakuryohera genda umukurikirane hanyuma tubandanye dutera imbere abarundi muri rusange dutera imbere nabandi ushimira bon abanye n'urugendo wagize rw'indirimbo bon ndashimira kubera mvuze ngo ndabadondagure bose nusanga abo nibagiye canke bikagorana ko nshobora kubamara me ndabashimira sana kandi n'ubuke benshi babandanya banyitaho deja na mwebwe muri mu bonshimira ko muransapotinze kuba wantumiye mu kiganiro abandi benshi babyifuza umugabo bibagora gushikanga rero merci beaucoup so tugushimira cyane natwe Dabuizi ugenda utera imbere ushike aho wifuza gushika twongera abone bacu namwe mudushigikire tubatuzanye ibintu ngaha mwumve aho Burundi ejo buzoba buri na cyane cyane mu bintu muri no industry baje tuzi bashitse hariya hari aho baciye bivuze ngo abo tuzana ngaha nabo ni urugendo twovuga ko nabo hariya bashobora no kuharengera nuko rero karibu cyane kubabone bashasha mudushigikire turabakunda murabiganiro byacu mugire j'aime subscribe na partage kugira ngo ivyo tuvuga bishike kure cyane merci beaucoup Ciao.